kandi abaramutse ndabakaze mwese abanywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Sabikaze mu makuru agezweko ariko aravugwa cane ijya nino nga mu gihugu c'u Burundi. Nkuko mubizi tuba turiko turabashikiriza amakuru avurwa mu bisata bitandukanye. Hari amakuru avurwa mu vya politike, umutekano, agatika kazina muntu ndetse n'andi makuru yose abariko arava mu masoko yacu. Ayo bakuru baratoza bakayaturungikira najwe nkatunganya neza nkayagushikiriza idonido ingingo imwe ukwayo. Imbere yuko tuyatangura niba utarafyonda kuri sabone ngira mbanze ndagusabe gufyondako kugira igihe cyose dushizeko inkuru uraje mu bambere bashikirwa nazo. Ku banywanyi bacu muri mu Burundi ndakengurutse cane ku bari mu bihugu vy'abanye ndetse namwe muri mu makungu ya kure mwese ndabaramukije n'abakaze muri ano makuru. Imbere yuko turaba n'ibindi biriko biravurwa ngira dutangurire kuri no nkuru iciye ku masonga. Ishirahamwe ry'abamenyesha makuru batagira imbibi bahesheje gutangaza ibintu bikomeye cane biyamiriza imvugo y'umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye. Ishirahamwe ry'abamenyesha makuru batagira imbebe rikaba ryiyamiriza amajambo y'umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye yavuze ku mumenyesha makuru wa radio y'Abafaransa RFI. Ishirahamwe ry'abamenyesha makuru batagira imbibe bakaba bagize ico bashikiriza ku majambo ateye isoni kandi ateye ubwoba yashikirijwe kuri Esdras Ndikumana, umumenyesha makuru wa RFI n'itororokanirizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP. Iryo shirahamwe rikaba risaba umukuru w'igihugu kugwanya ikiza aho kugwanya abamenyesha makuru inyuma y'amajambo yavuze yagiriza mugenzi wacu ku makuru ajanye n'igwirirana ry'abanduye ikiza ca coronavirusi mu gihugu. Mu gihe Burundi wanganye n'ibitigiri vy'umugera vy'abagwayi bikiza ca coronavirusi, umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye yarifatiye mu gahanga inshuro zibiri mu kiringo kidashika indwi zibiri umumenyesha makuru wa radio y'Abafaransa RFI Esdras Ndikumana. Ubuheruka rero akaba yari yahuje ugwaruka gwitunganiriza imigambi ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Ishirahamwe ry'abamenyesha makuru batagira imbibi rikaba rigaruka ku majambo y'umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye yagiriza umumenyesha makuru amaze imyaka 6 mu buhungiro ngo ko akavya mu gutangaza ibiharuro vy'abanduye ikiza ca coronavirusi ndetse no kumenyekanisha ubukene mu gihugu. Biciye rero mu makuru ashikiriza ngo kuri iyo radio y'Abafaransa, Evaristo Ndayishimiye akaba yaravuze ko uyo mumenyesha makuru atakindakora atari ugucafuza Uburundi. Iryo shirahamwe kandi rikaba ryibukije ko kuwa 19 Myandagaro uheze mu ijambo ryacishijwe ku radio nimbonesha kure vy'igihugu, iradio nimbonesha kure Rema vyegereye umugambwe uri ku butegetsi, umukuru w'igihugu yari yavuze ko uwo mumenyesha makuru ko ari we umwe rudende atakindarota atari kubona Uburundi ibuguye mu kaga, abarundi bapfa kandi nikiza corona catwugarije. Umukuru w'igihugu yaravuze kandi Antoine Kaburahe uwatanguje ikimenyesha makuru gisohoka ku ndwi iwacu avuga ko ari mu mugwi w'abamenyesha makuru babiri basambura igihugu cacu, akanikeza ko yahumurijwe inyuma yo kuronka ubutumwa bwacu. Niko Reporters Sans Frontières ivuga, ikanatomora ko Antoine Kaburahe abakandi mu buhungiro arongoye ikimenyesha makuru kibangamiwe n'ubutegetsi bw'u Burundi kuva mu ruhagarara rwo mu mwaka w'2015 rwatanguwe no kwiyamiriza ikiringo ca gatatu tujiyamirijwe c'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Yohani Bigirimana umwe mu bamenyesha makuru biwe bakora cane yaranyurujwe haciye imyaka irenga 5 inyuma yo kuboneka ijyanyuma mu minwe y'abakozi bigendereza. Abamenyesha makuru 4 bayiwacu bamaze umwaka urenga mwibohero inyuma yo guhagarikwa kandi bari mu bikorwa vyabo vya misi yose, mu nyuma bagahabwa ikigongwe n'umukuru w'igihugu mu mpera z'umwaka uheze. Niko badondagura agatotezo. Urongoye ibiro vya Afrika muri iryo shirahamwe rifise icicaro i Paris akaba yiyamiriza amajambo y'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito.
turiyamirije ayo majambo hateye agahinda, ni ikintu kibabaje kinerekana ko atabwigenge buhari mu vyo guserura ivyiyumviro mu Burundi. Niko vyashikirijwe na Arnaud Froger abona ko ahubwo intererano nyayo mu iterambere ry'abamenyesha makuru atari ukubagirira abavugizi ba leta, ariko ko ari ukubareka bagakora bagatanga amakuru ku banyagihugu hanyuma bifashe abategetsi mu gufata ingingo zishoboka. Yibutsa ko igikorwa c'abamenyesha makuru gikomeye muri iki gihe c'akaranda ko mu gisata c'amagara y'abantu, bagahamagarira umukuru w'igihugu kutihenda ku mwansi mu kugwanya ikiza. Kubwishiramwe ry'abamenyesha makuru batagira imbibe, ibitigiri vy'abanduye ikiza ca corona muri izi ndwi zine ziheze vyiyongereye inshuro 208% ugereranije n'ibitigiri vy'abari bamaze kwandura mu ndwi zine z'imbere yaho mu Burundi, ibitari bwigere bibaho. Ubwigenge bwo kumenyesha makuru buracagoyagoya, naho umukuru w'igihugu yemera kunagura imigenderanire n'ibimenyesha makuru. Igihugu kiri mu kibanza c'147 kw'ijana ku rugero mpuzamakungu rwo kumenyesha amakuru rukogwa n'ishirahamwe ry'abamenyesha amakuru batagira imbibe Reporters sans frontières mu mwaka w'ibihumbi 2021 niko ubwo rwego rurangiza ruvuga. Nta munsi ucijana abanyagihugu na cyane cyane ugwaruka batanyurujwe, abandi ngo bahohoterwe n'inzego za leta, amarira y'abavyeyi canke y'abapfakazi babuza babo akabadasiba kumvikana mu ntara zitandukanye z'igihugu. Umupfasoni Rose Hakizimana yahoze ari umushinga amateka ngarabazwa n'ivyo bikorwa bigayitse bibandanya gukorwa na leta yita mvyeyi. Kurikira Rose Hakizimana. Bababajwe cyane n'inyuruzwa ry'abajene b'abarundi aribo bari bageze kugira ngo bakorere igihugu gitera imbere, none bakaguma aribo baguma banyuruzwa umwanya ku mwanya. Tukabona Perezida Ndayishimiye akunda kuvuga mugabo ivyo akabigwiza n'ubusa ntabivuge, ntiyigera avuga abanyuruzwa, ntiyigera avuga bicwa, ukamenga ivyo kuri we n'ibintu bisanzwe mu ntwaro ngo yitwa ngo ni intwaro mvyeyi. Intwaro mvyeyi idakunda bose iba yitwa intwaro mvyeyi gute? Ko bona abo banyuruzwa ari abarundi, abo bicwa ari abarundi, none ubu muvyeyi kica bamwe ugakunda abandi, wumva wowe uri umuvyeyi gute? Jewe n'ukuri ibi bintu by'uko abajene b'abarundi banyuruzwa birababaje cyane, n'ibintu bibabaje. Kubwo yahoze ari umushinga amateka ngo nikibabaje gusumba nukubona birigo baravuga ko bariko barasenga yamara bagaheza bakambura ubuzima abantu Imana yaremye. Twongere dukurikire Rose Hakizimana. Muri ico gihe rero guforsa urupfu ukica abantu uba umanuje Imana, kuko iyo Mana nta numwe ituma kwica uwundi, ahubwo imutuma gukunda bene wabo, gukunda abandi. Nivyo Imana idutegerezwa, mugabo ntidutegereza na rimwe kwica, kufata umuntu ukamukorera ikintu ukamwica, cyangwa ukabanza ukamwica nabi. Bambariye nk'umuntu umwe muri abana bahaye ariko aborezwa igufa, none ubu ngo yabaye ikiruruma atagishobora agishobora kugira ngo nukuzaho kwimarira, bahavangira ngo bahohosha bagata mu ruzi cyangwa bagata hehe. N'ibintu bibabaje cyane, n'ibintu biteye isoni. Urakoze Aline Munezero kuri iyo nkuru waduteguriye. Imyaka 17 irarangiye abanyagihugu bo muri zone rya Rusera, komine Muramvya, intara ya Muramvya basavye kuronswa umuyaga nkuba, ariko kugera ubu ntibarawuronka. Ibiti bimanitse ko insinga z'umuyaga nkuba birahari kuva mu mwaka wa 2004. Amafaranga nayo yaratanzwe n'abanyagihugu kugira ngo bahabwe amakontere, ariko gushika ubu baracari mu kizima. Ivyo bikaba bitangaza cane abanyagihugu kuko n'ibiti bimanitse ko insinga biriko bironone karira ubusa kubera imyaka myinshi bimaze. Ishirahamwe Regide zo gushika ubu naco rirabivuga ko abo banyagihugu basaba kuronswa umuyaga nkuba nkuko bavyemerewe, gutyo nabo iterambere ribashikire. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Muco Sonia.
kuva mu mwaka wa 2004 ngo niho Regideso yashinga ibiti by'umuyagankuba inashiraho n'insinga muri zone rya Rusera komine Muramvya mu ntara ya Muramvya kugira ngo ironse umuyagankuba abanyagihugu bo ngaho mu rya Rusera nk'uko bari babyemerewe n'amafaranga yo kugura amakonte abo banyagihugu bakaba barayatanze ariko gushika ubu bakaba bararorereye ko bawubashikanira amaso yaheze mu nzira imyaka 17 ikaba irumanye atanu ugenda kubabwira uko vyagenze gushika ubu ibiti bimwe mu vyashinzwe bikaba byarahenutse insinga zimwe nazo zikaba ziri hasi abanyagihugu bo muri zone rya Rusera bakavuga ko babuze ayo bacira nayo bamira ngo kuko batagira ababavugira ariko bagatangazwa nuko ahandi mu kiringo kitarenza amezi 3 baba baronkejwe umuyaga nkuba gutyo iterambere rikaba ribashikiriye bakababazwa nuko indongozi zo muri komine hamwe n'abashinga amateka batoye ngo babavugire ariko bamaze gushika mu bibanza bifuza bagaca bibagira ko ari abanyagihugu bahabashize ntihagire ico babamarira bati muri iyo myaka 17 iheze tuba tumaze kwiteza imbere muri vyinshi iyo tuba twararonkejwe umuyaga nkuba basaba umukuru w'igihugu kubarenganura ngo nabo baronke iterambere nk'abandi abakwikiranira hafi by'ubutunzi bw'u Burundi nabo ngo iryo ni sesagurwa ry'ubutunzi bwa leta n'iry'abanyagihugu kuko ivyo biti n'insinga hamwe n'amafaranga Regideso yatse abanyagihugu ngo ibahe amakonte byatwaye ubutunzi bwinshi bwononekariye ubusa kubwabo ngo leta ntikwirikirana uburyo indongozi zikorera abanyagihugu izititaho iterambere ry'abanyagihugu zikabogozwa ico naco kikaba kiri mu bituma igihugu kidatera imbere. Tuzokorana twese mu ntumbero yo guhasha imigwi yose igwana ivugwa mu buseruko bw'igihugu ca RDC na cane intara ya Kivu yo mu manuko isanzwe ihanuriwe n'u Burundi. Murabizi mwese ko mu buseruko bwa Kongo ko hari imigwi myinshi ihacumbitse atawuzi ikiharanira bitewe nuko aho gace gahanuriwe n'u Burundi natwe ico gikorwa kiraturaba. Rero tugiye gukorana n'ivyaba ngomba ko dukorera hamwe ibikorwa byo gukizura canke gukorera hamwe ibitero kuri iyo migwi tuzobikora kuko iyo migwi iza guhungabanya ubuzima bw'abanyagihugu bibi bihugu bibiri. Rero ivyo tuzobikora twumvikanye n'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Uwo mubonano wari umaze iminsi 3 wari watunganijwe mu ntumbero yo gushira mu ngiro ivyari vyaganiriwe n'impande zibiri hari mu rugendo mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaheruka kugira muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gisata c'indero umwihwezo ugira 3 w'amanota deliberation muri mu Gifaransa waratunganijwe kuri lycée communale Karunyinya iri muri komine Muruta intara ya Kayanza. Ivyo vyabaye ku wa 3 heze hasigaye iminsi 12 ngo umwaka mushasha w'ishuri utangure. Iyo ngingo yafashwe n'ubuyobozi bw'indero muri iyo komine nk'uko amakuru ava yavyemeza. Icabiteye nuko hari abanyeshure bitwaye bavuga ko hagiyemwo igiturire mu gutanga amanota ku banyeshure bamwe mu mwaka w'ishuri uheze. Ni inkuru ya Beni Axela Kana. Abigisha bamwe kuri iryo shure rya Karunyinya bagirizwa kuba barasambanije abana, abandi babanza kubasaba amahera ngo bunguruzwe batari babikwiye. Amakuru avayo avuga ko ivyo vyashizwe ahabona n'abanyeshure bituye ubuyobozi bw'indero muri komine. Ubwo buyobozi nabwo bufatanije n'ubuyobozi bw'indero mu ntara baciye batangura gutohoza ku vy'abanyeshuri bavuze. Basanze n'abigisha bemeza ko vyabaye nk'uko amakuru dukura kuri iryo shure abivuga. Inyuma yaho haciye hafatwa ingingo yo gukora uwo mwihwezo w'amanota ugira 3. Amatohoza arabandanya kubigisha bagirizwa kuba baragize ayo makosa. Nikoranze Imana arongoye indero muri komine Muruta twamurondeye aho kugira ico bivuze ko yaduciriye ko telefone. Kuri ivyo nyene Elari Nibizi yitaho uburenganzira bw'abana bwo kwiga arashima ingene ico kibazo kiriko kirakurikiranwa n'abajejwe indero muri komine Muruta no mu ntara ya Kayanza. Birahumuriza kandi biratanga umwizero yuko ubushikiranganji bw'indero bushobora kuronka abashingantahe bashobora guhagararira indero. Iyo ngingo ni yategerezwa kuba akarorero c'abarezi bose bo mu Burundi. Niyo bandanye batohoze
kugira umuntu abahindurira umurongo mwiza bari bafashe abigisha ntibaheze kubatoza ko babahane bakore n'uwo mwuga bataramure kuko umuntu akora nk'ibyo ntakwiye gusubira kugezwa imbere y'abana. Amakosa nk'ayo yabaye kuri lycée communale Karunyinya yari yaribonekeje mu mwaka w'ishure 2019 ushira 2021 kw'ishure ryisumbuye lycée technique Kayanza. Ico gihe abigisha bane bahanishijwe guhagarikwa mu kazi amezi 3. Beniax Serakana arakoze cyane. Tumira mate hano makuru arabandanya mu kanyisasi. Inzamba Dutandukire ayajanye n'ubutunzi haribonekeza ubukene bw'igitoro mu ntara ya Rumonge abakoresha igitoro cyane cyane abarovyi n'abunguruza abantu ku mapikipiki n'amamodokari basigura ko bituma abadakora neza imirimo yabo. Bamwe mu bakozi b'amastation bakaba basigura ko igitoro cyatevye kubashikira. Edo Nido na Josine Kaze. Amamodokari atwara abantu n'ibintu si menshi ku bituro vyo mu gisagara ca Rumonge, nico kimwe n'amapikipiki. Bamwe mu bagendesha imiduga basigura ko bamaze kuzishira mu nzu imvo n'ikena ry'igitoro muri iyo ntara. Mwibarabara hibonekeza amwe mu mapikipiki aba apakiye amabido yerekeza mu gisagara ca Bujumbura bagiye kurondera igitoro. Abakoresha cane igitoro co mu bwoko bw'amazutu na essence bavuga ko ubu bafise ingorane zo gutunga imiryango yabo. Ubu rero amamodokari twese twarabitsa kuko ikibazo kihari duca dusanga turiko tukigura amahera menshi ku bantu bagikora mu gisagara ca Bujumbura. Rero gufata imodoka kurinda kuja kunywesha Bujumbura duca dusanga turiko turahomba. Rero twese abasanzwe bakora uwo mwuga twicaye, rero nk'abasanzwe bakora uwo mwuga wo kunguruza abantu n'ibintu biriko biradutera ingorane ku masitasiyo. Batubwira yuko igitoro ataco, ariko twe twasaba leta yuko yotorera umuti kino kibazo kuko biraturuhisha. Abo bazana igitoro bagikuye mu gisagara ca Bujumbura bamwe baragikoresha abandi bakakigurisha. Amakuru ava muri iyo ntara ya Rumonge avuga ko ibido y'amaritiro 200 bayigura ibihumbi 70 mu gihe kuri station yagugwa ibihumbi 48,500. Baba barovyi canke abasanzwe bunguruza abantu n'ibintu basigura ko baguze kuri ico giciro baca bahomba, ari naco gituma bamwe bahitamwo kubanza kubangira gukora imirimo. Ivyo biratera ingorane kandi abiyunguruza kuko bishika bakabura amamodokari abunguruza, ayabonetse nayo bakabadugiriza ku igiciro cyo kwiyunguruza. Abanyarumonge bafise ubwoba ko n'ibiciro vy'ivyankenerwa bishobora kuduga muri iyo ntara, narijya ibihashoka birangurwa mu zindi ntara. Abarongoye amastation hatanga igitoro aho mu ntara ya Rumonge bavuga ko haheze indwi zirenga 3 bataronka igitoro. Josine Kaze. Ikena ry'igitoro kandi imisi bayitatu atagitoro cyo mu bwoko bwa mazutu kibonetse mu mastation yose yo ku mugwa mukuru wa politike Igitega. Abagendesha imiduga inyico gitoro bavuga ko ikena ryaco ribangamiye cyane akazi bakora. Ibiciro navyo ntivyatevye kuduzwa hamwe aho abiyunguruza barihishwe itike igwijwe kabiri kuyo bahora bariha. Ni inkuru dushikirizwa na Vanessa Muhiteka. Ku masitasiyo arenga 6 mu gisagara ca Gitega nta nima ry'amazutu rihari. Imiduga nka yose ikoresha ico gitoro ikaba yarahagaze. Zari bikamyo zikwegana zaba ntonto gushika kuziseha amabuye, imisenyi n'ibindi bikoresho vyo kubaka, akazi karahagaze. Kuri uno wa kane abo mu ntwaro bari batanze icizere ko habonetse amaritiro agera ku 30,000 y'ico gitoro. Yabonetse kuri imwe muri ayo masitasiyo, ariko itangwa ryaco ryashimishije abantu bari kurushi nk'uko umwe mu bari batonze yabitwiganiye. Tubabaza nuko harimo kamana bamama iyo ico gitoro kibonetse, kuko nko muri iri joro hariho isitasiyo batubwiye ko iri kw'igitoro, ariko tugiye gutonda baciye batubwiye yuko za kubanza guha abafise imiduga ija hanze y'igihugu. Rero ivyo biratubaza kubera gucagura tuca tuguma ibikorwa byacu byahagaze. Rero twasaba yuko ico kibazo gitorera umuti ngaha mu ntara ya Gitega kugira ngo kumbure dushobore gusubira ku mirimo ya misi yose, kuko iyo umuntu yicaye ibipfa ni byinshi. Aho uca hose hagati mu muji wa Gitega
ubona abantu bafise utubido babazanya ko atawoba afise n'icamagendo naho coba kizimvye kuko ata bundi buryo bwo kukironka. Ivyo rero bimaze kuba nk'umugenzo igihe cose habaye ibura ry'igitoro ku masitasiyo hacatangura kuboneka ico mu kinyegero kikaza ku giciro kinini ugwije kabiri ku giciro kizwi n'amategeko. Kuri uno wa kane ibido ya litiro 200 yagugwa ibihumbi 80 vy'amafaranga y'amarundi mu gihe igiciro kizwi n'amategeko kitabwirizwa kurenza ibihumbi 48 n'amajana 5.